kwanza ubuzima nabayemwo papa vyagenze ukuntu yarantaye. Iyo ari kumwe ari mu bundi buzima ashobora kuba amaze kuronka n'undi mugore amaze kuronka n'abandi bana mugabo jewe ukuntu ndiko ndabaho on ne sait jamais. Simbona kazoza, simbona umuryango, simbona na kimwe. Ukenye muri buno buzima ukenye bose barakwinuba. Abagukunda bogukunda mugabo igitigiri nyamunini barakwirengagiza babona menga uje gutera ambutiyaje nk'ahantu h'abandi ugiye no kuraba kamuvi ngira abana bakuriye mu miryango ikenye hari ukuntu wasanga tugenda kuraba utu video canke se ama televiziyo mu ngo z'abana b'abakire bakacavuga ngo mesohoka ngo banza muzimye canke ukagenda kuri dunyuri kwidirisha akaba ariho uyirabira abaciye muri ubwo buzima duhurire muri commentaire ugasanga ibirato banza kwifunga umurango ndagiye kubasera kuraba sinema ukabanza ukihungura washika mu kwicaro ukacubunda nkuko amaso kuri ekra amatako hasi kwisima ivyo rero bibaho kandi vyashikiye benshi. Ndabaramukije abakunzi ba Roy TV muko muradukurikirana bivanye naho muherereye. Ni jewe Bella Shaka nase kandi kugaruka kuri micro za Roy TV. Behind camera ni Pasi Pro abikora neza cyane. Uno munsi ni umunsi w'ikiganiro inkuru nyigisho ijambo ryibanze. Ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo ico cyose cyo mu buzima ndagomba ndakubwire ni nta joro ridaca kandi suko bizohora. Ushobora kubona bigoye mino misi amagwara ubukene struggle za hato na hato imishwano abakugwanya abakuroga abaguhishano ariko ntibisigura yuko utazobaho canke se ariko bizohora. Imana yavuze ati genda ubeho nanje ndavuze nti baho. Uno musi rero ni umunsi nkuko nabivuze w'inkuru nyigisho murabizi ko inkuru nyigisho ari ikiganiro tubashikiriza kuri micro za Roy TV nka Bella Shaka kibasigira inyigisho y'ubuzima bwa misi yose tubayemo n'inyigisha nkwigishe twigishanye. Iyo ndiko ndavuga inkuru nyigisho nibisigura yuko jewe mba nikuyemo ni inkuru indaba ikuraba twese ishobora kudukebura. Rero ndiko ndavuga amajambo menshi nuzavuge ngo ngo nayo ngo sanga reka abwira jewe arige ndiko ndakubwira canke ndiko ndibwira kuko twese turigisho canke se tukaronka inyigisho. Inkuru rero ni inkuru ya Diomede. Abavyeyi mukunda gutandukana mukavana mufitaniye abana mukavana nabi mumve yuko bishobora gutuma umwana bimugirira shoke mu buzima akazogwa mu makosa imbere atewe nuko abavyeyi biwe batandukanye. Hariho ubuzima umwana ashobora kubamwo abantu bose ubona ngaha bakuze nibisigura yuko ivyo bacamo ari ubugombe bwabo. Hari ivyo bacamo kubera yuko abavyeyi babigizemwo uruhara. Uno munsi uko ubona abana barara mu makanevo abana batoragura amashashe abana bagwaye ibiki abana bafise ubuzima bubi hari igihe usanga byarashize ariko hari n'igihe kinini usanga ari amahitamo y'abavyeyi biwe bahisemwo yuko uyo mwana yobaho badashoboye kumurera. Rero mumenye yuko ino nkuru iza kukigisha vyinshi byerekeye n'ukuntu abavyeyi iyo bavanye abana bibakorako cyane mbese bikazotuma abo bana bubaka amateka mabi azokwama abahiga mu buzima bwabo canke se bakagira kahise kabi gatuma kaguma kariko karabahantinga canke kabahiga kakagaruka kakabagira nkuko umenga ni prison bakabaho nkuko umenga bari mwibohero rya kahise kabo kubera yiki vyavuye kuri erere y'abavyeyi. Utaravyara fata intebe wicare hama wige. Namba nawe wavyaye mu muryango w'abavyeyi batandukanye ukabura kuca mu bikomeye nawe fata intebe hariho ihumure uzagura nayo muri ino nkuru nyigisho. Ni inkuru ya Diomede. Diomede karakana kagahungu kavuke mu muryango abona papa na mama ariko bitameze neza s'il vous plaît. Abona ari mishwano ngira mucabona ukuntu ngaho kigunze abona papa ari wa muntu yamana ishavu adatwenga menga ni muri kambi y'abasirikare abadatwenga nawe rero kwari uko nyene yabona manza nyene n'amashavu abavyeyi babana nkuko umenga bazokwihoranira ejo canke se umwe akomesha uwundi. Si inyuma gato hari n'umupapa nigeze kumva abwira abana ngo musi ngo muzobona ngo ndapfuye ngo ni nyoko wanyu ngo azoba yanyishe. Cyaje kubwira amajambo nk'umwana w'imyaka 4-5 bishitse ugafata ari nawe yakwishe abana baguma babona yuko rirya jambo wavuze ari ryo ryashizwe mu ngiro. Diomede rero abona abavyeyi imishwano ni yose. Abona abavyeyi birabishe abona papa ntihameze neza mama nawe yamamarira amazi ko abagore bafise imitima yoroshe usanga bariko bararira ubuhongo abagabo nabo bari mu marira twarabonye ama video abagabo mu gahinda ariko sivyo shatse kuvuga. Rero ndicavuga iyo nkuru ya Diomede. Diomede rero
se wiwe acahitamwo kugenda arapakinga impuzu ziwe. Umwana amaze ati papa none ugiye he muga? Papa uko menga nturyohewe ugiye he? Aravuga ati we nawe ntumenyere gumana na nyoko wawe ngaha. Umwana wese kwa nyina nanje ngiye kwa mama. Aravuga nti ibintu birakomeye. Akana kwa kari kakiri gatoya karijirirwa nyene karababara, abona nyina nawe nyene ni kwa kundi, ubuzima ni kwa kundi, amarira ni yayandi. Diomedi akurira mu buzima bubishe cyane, avuga nti none Gahime jewe kweri hazogera n'igihe basi ndonka, kuko ntivyari gushoboka yuko yiga. Mama we yarakenye, ntiyarafise n'ubushobozi bwo kumuha n'ivyarya ngo basi amugaburire, you know. Niba abagore usanga umugabo arindira azana karasi amuterere ngaho barye n'abana. Rero ngo uyo mugabo akwihindukije akigira, usigara wasamye, usigara gusa wumiwe. Utangura kuvuga nti none ndaza kujya hehe uno musi ngiki? Ego aho uryama haba hahari mugabo inzara nayo mugabo irica kandi usanga bigoye. Uwo Diomedi rero amaze kubona ibintu bimeze uko, abona nyina nta buzima, abona imbere ntaho, aravuga nti ibi bintu birakomeye simbona yuko nzobiva imbere. Nuko nyene arakura mugabo urumva nyene abantu nyene baramwinuba, babona nyene urazi ko ukenye muri buno buzima, ukenye bose barakwinuba. Abagukunda bogukunda mugabo igitigiri nyamunini barakwirengagiza, babona menga uje gutera ambutiyaje nk'ahantu h'abandi, ugiye no kuraba akamuvi. Ngira abana bakuriye mu miryango ikenye, hari ukuntu wasanga tugenda kuraba utuvideo canke se amateleviziyo mu ngo z'abana b'abakire, bakaca bavuga ngo mwe sohoka ngo banza muzimye, canke ukagenda kuri dunyuri kwidirisha akaba ariho uyirabira. Abaciye muri ubwo buzima duhurire muri commentaire, ugasanga ibirato banza kwikunkumura ngo ndagiye kubasera kuraba sinema, ukabanza ukihungura, washika mu kwicaro ukaca ubunda nkuko amaso kuri ekra, amatako hasi kwisima. Ivyo rero bibaho kandi vyashikiye benshi. Diomedi rero arabaho muri ubwo buzima, atangwa kwiyumvira ko yotangura gupambana akora akazi akiri muto. Niko rero kuca agenda gusaba mu rugo rw'umukire ko yoza arakora amasuku, yoza n'imiduga bakamuhemba. Wa mugabo aramuraba nyene n'akagaye kenshi, avuga ni okay ndagiye ku kazi, inze gusanga wogeje iyo modoka yanje ngaho, wongere kandi ukore n'amasuku yose yo mu nzu. Diomedi arajako arakora amasuku. Rero atanguye koza ya modoka yaje kuyoza, imvura ishiragwa. Murabizi rero imodoka ipakize nk'ahantu imvura ikagwa, bijya binani bitaruka nk'uku igisura kandi gacafura. Aravuga na haro ndabona ntaza kurica. Wa mupapa aza gutaha asanga ya modoka yiwe n'ubundi nta kigenda, iracafuye, biraho birasamye. Aravuga nti ibintu birakomeye, avuga ati he wagahunguwe kimbura kimazi, we kadogo, we dogo. Hari abashaka kuba bakora bino video barigeze kwitwa ba kadogo. Birababaje kwitwa kadogo, ariko emera bakwite kadogo kubera muno mwanya ubuzima butaramenyekana. Emera witwe wagahunguwe, emera witwe kadogo, emera witwe uko uvyumva. Rero arambwira ati data bude jewe mu bisanzwe ni kubera ko imvura yaciye igwa, rero imaze kugwa ntago nari kubandanya nyagirwa canke se ngirene, nico kibazo cyahabaye. Ati urimbura kimazi nta nakazoza ufise, kazoza kawe ni futi, wowe ubona ko hari ico uzovamwo wewe. Hariho benshi twabwiye ko naco tuzovamwo, ariko kubera Imana aha nihe. Rero umwana w'umuhungu Diomedi ubuzima nyene buraba bugoye cyane. Aravuga nti jewe sinzi ukuntu bizobaho, inzara munda, agahinda munda. Aravuga nti sinzi iyo bizoherera. Sewe nawe yaragiye aguma abona ya masene y'ukuntu papa wewe yabashwanira, ukuntu papa wewe yagwana, ukuntu papa wewe yabafata nabi, umva biguma biri hehe mu mutwe. Burya umwana ikintu yabonye akiri muto oya akura kimuhantinga mu mutima, aguma you know avyibuka kandi bikamubabaza. Diomedi nuko nyina wiwe haragera igihe aragwara. Amaze kugwara nawe nta n'icumi yarafise ryo kumuvuza, papa ntawe, yamuraba haryamye arambaraye. Ariko nyina aramubwira ijambo ati mwana wanje uzokore cyane, urabe ko wowe umuntu ubeho wishimye. Avuga ati mama reka kumbwira uko uri kumbwira nk'uri ko aransezera. Avuga ati mwana wanje wewe Imana izikwiteho, ikwitegereze, uzubeho kandi ndaguhezagiye nk'umuvyeyi, hama Imana igufashe umutima ugire gukomera umutima. Diomedi abonanye na wewe ukuntu aca mubwira ati mama reka nje gukora, ndazi ko nza gutaha naronse na make yo kugurira imiti. Diomedi akivuga iryo jambo, mama wiwe acabona arahumirije amaso, abona agiye mu gatiro k'abapfuye atari buvyuke. Ararira aravuga nti mama wanje arapfuye. Aho nyene uwo bari bapangiye inzu
ati mviraho, ati wewe ubunyene nta vyinshi. Niko kusha barahamvye nyina birahera, umuhungu nawe acarangara kubera iki na namwe ari kuja gusaba indaro, ntavyo abanko ntavyo abanti ntavyiki. Harya uri nyarucari biragoye, uri nyarucari abantu bose babona unuka biba bigoye. Ubonye umuntu agukunze uri nyarucari urya muntu uzomwubahe. Ubonye umuntu agufata ukuboko ntaco ufise urya muntu niwe muntu wawe, kuko ni waronka bazoza biruka kurya kw'inzuki. Nukuvuga inzuki zimaze kubona ko hariyo amashurwe yarimwo udusosi ziruzura. Kandi uko kuzura ntibisigaye ngo nuko ngo bakunda yarya amashurwe, baba baje kununuza ziya sukari ziriyo hama baheze baje kwibakira ubuki. Nuko rero bimeze, ukazobona umuntu yaragukunze ubabaye udafise ikintu, urya muntu uzomwubahe kandi uzirinde kumuhemukira canke se kuba umwana mubi, uzomufate nk'umuvukanyi. Ubundi niwe muvukanyi wawe na niwo muryango wawe, kuko nk'inshuti y'ukuri uyibona mu magorwa. Nuko rero Sebastien inzara munda ntafise urwepfo n'urwa ruguru, aca atangura kuja kurya indya zo mu mapuberi. Kagenda nk'ahantu nko kuri resto canke kuri buffet, birya bintu bafata bakazingira udufiti twasigaye bagata mu mapubere, atangura kuja kunobagura mu mapuberi. Nuko rero atora akanani karimwo udufiti ati reka nicare ndye kubera inzara iranyishe. Agitora ngo arye, haca haza uwundi mwana atora amagopa ati ako kari gwanje, kagwanira mugabo ko ariwe yari afise inguvu aragatsindira aricara ararya, aravuga buno buzima sha nzabuvanamwo niki. Aja muri kabaza ababaye, murabizi kuko camera mbere yarara hanze imbeho ikamukubita. Ngira mwabonye ahantu mwabonye yicaye yumiwe, imbeho gusa yamukubise yumiwe. Birya vyerekana iki? Kuba urara mu nzu ufise ico wifuka shimira Imana. Uraye hanze ijoro rimwe uzobaza abana barara hanze bogucira agace. Ushobora kubona umwana umubiri warakomeye ari nk'igiti, reka ukomere kuko imbeho iramukubita ikamuhotora agahakwa no gupfa. We rero ubona ugifise akabiri kari smooth kari soft, shimira Imana. Abantu gusa turi ntashima. Ndabandanya. Nuko Diomede haca haza bukeye asuka kandi muri ya magopo yiwe atora ivyo mu magopo. Niho kuca haza abahungu babiri baramuraba bavuga ati none ga mugabo wewe ga urya ivyo mu magopo kweri, urya ibintu bataye, ibintu vyaboze bataye. Avuga ati none ngire gute? Singira 10, singira epfo, singira ruguru, singira homba, singira aho mbaye. Niyahure. Niyahuze kubera iki? Ubuzima burabandanya. Namba vyashitse reka nemere uwo muti n'ico gikombe ndakinwereko. Baramubwira ati uvuza tuguha amakuru, bana twebwe tubona aho uciye aho uri natwe twarahabaye. Ariko hari aho twogutwara hakakugirira akamaro. Ati aho naho nihe mugabo? Ati wewe twogutwara ahantu tukakwicarika, tukakwereka ahantu bimbira ubutare, na wewe ukaza ahantu dura twinjira muri iryo zinga, nawe ukimba agafuni, ugafata agafuni ukimba. Umaze kwimba ntuzoburayo kurya. Hakuza gutoya mu magopo, fata amaboko Imana yaguhaye uyakoreshe uyavyaze umusaruro. Diomede avuga nti amakuru yoba nkayo, ahubwo mwatevye tugende muhanyereke. Nuko baragiye, murantunga ngoma nkoma amashi. Nuko baragiye barashika muri rya zingu. Mugabo nani zingu binjira ahantu mu kuzimu nkuku. Aravuga naho ndapfuye n'ukuri kw'Imana. Ataho ibi biraje bimpomekere ko mpfireyo. Bambwira nti barinjira ati ngo mugabo, ingo nawe ugerageze ukore. Arinjira. Abona yakiriye gusa n'induru za kopo. Burya bufuni bafunagura hari indani abimbi norongera muca mu byuma. Kopo kavuga nti mama yangu je ngakwenza bishobora. Baca bamuhereza namba ari sipiri namba ari biki bijya bintu bimbisha ati imba mugabo. Aha turimba mpaka byumvikana. Diomede yavuga nti Imana buno buzima burayobeye. Nuko arafata agafuni nawe araja ko arimba. Umusi wa mbere vyari bigoye, uburuhe iki ibintu utamenyereye, amabavu, ibisebe, ibikomere, ivumbi, inkungugu. Ivumbi ryo yarimenyereye ko nubundi ntaho yarabaye. Nuko umusi haize imisi abikora, niho umusi mwari karimba agwa kurubuye kabisa kwa gaciro. Kandi umenye ko aho hantu bimbira zari timu zibiri zitandukanye, abakorera epfo n'abakorera ruguru. Akirutora gwarubuye nkuko arufise mu maboko, ngira muramubona ngaha arufise mu maboko nkuko. Wa mugabo yo mu yindi timu acaraza avuga nti wewe agahunguwe, umva ka kantu kakadogo kagoma kagaruka. Avuga nti zana iryo buye ngaho, iryo buye ntago ari igiwawe. Wowe uje uno munsi nyene amabuye yose ukeneye kugenda uyatwara. Aha ni wacu. Nuko ashaka kwigwana ko mugabo ntiyari kumushobora kuko gwari urugabo rugera hariya nka gwa rugabo bwitwa Goliyata go muri Bibiliya. Ruca ruraza rumuhagara impande avuga nti aha ndapfuye reka ntangire ino buye. Niko kuca atanga iryo buye.
mu nyuma erega reka havyukemo induru, gwana 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 gwana. Rurya rugabo ruvuga ati wowe urabona iyi sipiri niyo ndakwicisha, ti wewe kwanza uje kunsesera agafu ngaha. Baragwana rero Diomede aca yiretruva icuma yari afise yakimwinjije urya mugabo aba arapfuye, ngaho induru zica ziravyuka, utwiciye umurongozi. Bamwe bamuzana bamubwira nti ingo va ngaho twiruke. Diomede yamaze kuba avuga ati noneho ndasheshe amaraso, noneho amaraso y'umuntu yangiye ku gatwe kanje, ndasheshe amaraso. Kandi aho hantu bakorera ahantu kure ku buryo nubwo byari kumenyekana ntabwo vyari kumenyekana ati icabaye canke kumva abantu bama baguyeyo, nta nuwaza kubaza kuko ugiye hariya vyari bibiri, ugufa canke ugukira. Nuko rero Diomede aca aravayo, baragenda bariruka n'abagenzi biwe, baracika ubwo baba bararusimvye. Ariko rero sha le passé iguma igaruka, aguma yumva urubanza narishe. Kwa uraza rushaka gukora ikintu kibi ukaguma rugucira urubanza rukaguma rukuzamo wowe nyene ubwawe, narishe naragize uko narishe. Nuko rero Diomede ashavuga nti rero jewe bino ndabona ntawushobora, kwanza ubuzima nabayemwo papa vyagenze ukuntu yarantaye. Iyo ari kumwe ari mu bundi buzima ashobora kuba amaze kuronka n'undi mugore, amaze kuronka n'abandi bana, mugabo jewe ukuntu ndiko ndabaho on ne sait jamais, simbona kazoza, simbona umuryango, simbona na kimwe. Nuko rero Diomede asharavuga nti aha rero ibintu birakomeye. Amaze kuguma yumva rurya rubanza aravuga nti je sinyo no kwitwa umuntu, reka nishikane kuri polisi ndababwire ko nishe bamfunge. Acaragenda no kuri polisi aravuga nti jewe n'ukuri vyagenze uku, je narishe, arabasigurira ukuntu vyagenze. Okay, bararabana abapolisi avuga nti ko yishikanye reka tumufunge. Baramufunga. Akigera muri gereza ubwa mbere muramubona ngaho yifumbereje, ubuzima bwo muri gereza bwari bworoshe, tangura wumva nyene kwa kundi nyene le passé yaguma iriko iramuhatinga muri we, aguma yumva nko kumenga ni kigwara udubi, aguma yumva nko kumenga yishe umuntu, yumva nyene bibishe namwe muca muvyumva. Diomede aravuga nti ngaha rero ibintu birakomeye. Nuko harabayo umunyororo bamuciriye urahera, yahuye na vyinshi nyene ngira muca mubona ngaho biracana cana ko amasene yo mwibohero yaba ari menshi, yaba yagoye. Nuko rero Diomede haragera igihe ararekurwa. Amaze kurekurwa n'ubundi amaze gusohoka abona imyaka irahaciye, ntawe umwakira, nta kazi, nta adresse, ntaki. Avuga nti mereza he. Arabona ati n'ubundi nubwo mvuyeyo, n'ubundi kuba narishe umuntu, n'ubundi biguma bigaruka muri jewe. Ati ahubwo reka nsubireyo ndababwira ahubwo bancira umunyororo wo guherayo nigumireyo, kuko n'ubundi ubwo mbayeho ndi mwibohero mugabo ndi muzima, umutima wanje uraboshe. Diomede aca asubira muri rya bohero ati jewe nashaka munsubizeyo, kuko n'ubundi umva icaha nakoze notuma nifira ndi mwibohero, kuko n'ubundi ngaha nta rupfu rusumburu, nta bohero risumba iri. Rero inkuru nyigisho yacu ino musi ishaka kuvuga iki? Ishaka kuvuga ibintu bikurikira. Ushaka kuba warakoze ikintu muri kahise kawe kibi, ushaka kuba swate warishe, kwicakura uburyo bwinshi. Ushaka kuba umukobwa warakuyemo amada, uri umuhungu warakujemwo amada, kuko hagiye n'umuhungu agukujemwo inda nawe nyene abayishe, right? Ushaka kuba waribye, ushaka kuba warakoze n'ibindi ntovuga mu mazina, ibizira ni byinshi. Namba uri kurabaho mu buzima bw'ejo, reka kuba encerclé canke se kuba muri prison ya kahise kawe. Ushobora kuba tuvuge warakoze business bikanka, waragiye hanze mu bihugu vyo hanze ugapambana, ugahura n'ibiyasho hariya mu ivyo bihugu bikanka ugataha. Rero ukaguma ugira trauma ya bijya bintu wabayemo hariya, ikaguma ishaka kugutera depression. Gezaho. Ushobora kuba warubase urugo rukanka ukisanga uri mu divorce, wahukanye igisubira muhira. Ushobora kuba uri umugore yarahukanye ukaba uri muri toroma yuko umugore yagutaye. Wowe ukaguma nubwo wowe ufise n'uwundi ugumugira za stress za kera, irya pasi iguma iriko iraguhantinga. Gezaho, ibabarire. Iha umwanya wo kwibabarira. Hari n'abantu usanga bafise nk'aba ex, ugasanga arafise umu ex ntarubaka, umugore arafise umu ex yamwereje akuva menga no mu buzima bukurikira n'uwo bazobana ahubwo azoza mwihora. No, ibabarire, babarira, rekura. Kahise kawe ni ka definise kazoza kawe. Bien sinzi ibyo waciyemo, sinzi umuryango wabayemwo, sinzi n'ibintu wagiye uranyuramwo mu buzima bwawe bwo muri kahise, ariko ngoma ndakubwiye bino nkuru nyigisho no musi, ibabarire. Learn to forgive yourself. Iga kwibabarira. Pardon toi.
kuvyo wakoze bibi. Ushobora kuba nta muntu numwe atakoze ibintu bibi muri buno buzima, nubwo bana abantu tujajingana dushirana imanza, nta muntu numwe yera muri buno buzima. Twese tugeze imbere y'Imana turabatsindwa, dufise ibiturega. Bafata bagashira ngaho ekran, umwe wese tukabona ubuzima bwiwe nubwo yagiye akora mu mpisho. Nta numwe wese kandi kujajinga uwundi. Tubona zawa kera zisirikira hariya, kanaka bamwafishije, kanaka bamwafishije. Hari nabo babikora gusa nuko batabafisha. Rero ibabarire, reka kwiyahura, reka kumonko umengo uri muri prison kubera yuko ubuzima wakoze amakosa. Ninde adakora amakosa abanza undi ibuye. Tubabarirane hama namba ari impanuro, duhanurane mugabo bugwa neza no mu rukundo, tudaciranira urubanza ngo bambwa ntavyo kubambwa. Muga twese ngaha turatsindwa. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ino nkuru ikwigishe kwibabarira kahise kawe, wibabarira ndabigusabye. Uri umuntu, uricara umuntu mwiza, urafise ibyiza wokora, ntugume muri bya bibi kandi abantu baguma baza kwereka ngo wowe uri mubi nabakwanka. Umuntu uzobona gusa aguma aza akwereka wowe uri mubi, wowe uri umwicanyi, wowe ibiki, aguma gusazana ibintu bibi mu maso yawe. N'umuntu akwanka atifuza ahubwo no kukubona ubayeho wishimye. Rero uyo muntu egeza hariya bajya bagukunda baguhanura, ujya guhanura mugabo atifuza kumira. Ari umuntu aguhanura akakwereka ibibi wakoze mugabo ashaka ko uba umuntu muzima uhinduke. Uyo mugumbatire umwiyegereze n'umuntu muzima, hamuhindura ingendo wubake ibizokurikira. Ndabakunda cyane, duhuriye muri commentaire. Bella Shaka, Roy TV weekend, bye bye. Mutangwa muri Roy TV, bizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. TV,